makuru ategekanya ikirere cyo kuri wa mbere igenekerezo rya 10 ntwarante umwaka wa 2025. Mu gitondo hitezwe ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike mu ntara za Makamba, Bururi, Rumonge na Bubanza. Mu ntara za Muramvya na Karusi naho hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi, nayo mu ntara zisigaye hakaba hitezweyo imvura. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara za Mwaro, Kayanza na Ngozi, ibipimo vyo kuri degrees Celsius 13. Ku Mwingamo naho hitezwe imvura mu ntara zose zigize igihugu cacu, mu ntara za Rumonge, Bujumbura, Bubanza, Cibitoke, Ngozi, Muyinga na Kirundo hakazocamwo ibihe vy'izuba. Ahazobashushe gusumba handi ni mu ntara ya Cibitoke, ibipimo vyo kuri degrees Celsius 28. Mu gitondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 9 rirenge igihe cy'isaha 12 n'iminota 17 z'umugoroba. Hano rero ni hagarukiye ano makuru ategekanya ikirere mwateguye n'ikigo cya Ijebu kijejwe ivy'ibirere. Mwakoze kuyakurikirana Alice Ningabira. Mjene ko ndabashikiriza naho